Musiri Champion TV. You are my champion. Bakunzi ba Musiri Champion TV turabaramukije tubahamwiriwe canke mwaramutse. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'abatumire badasanzwe aho mu kanya baca babibwira. Hama ico twobamenyesha nuko uyu munsi udasanzwe tuza kuvugana cyane gose kucerekeranye n'ubumwe buri hagati y'abamugaye nukumenya ati eske ubumwe burahari canke nta buhari, mbega butahari niki kibuze, hasabwe iki? Nuko tunabibutsa yuko kuri micro muri kumwe na Belicia, inyuma ya kamera hari kuri bashasha mwibuke kugira subscribe, like, na share hamwe mudusigana amakomanta kuko tuba tuyakeneye. Kubifuza gukora ikiganiro mwashobora kuduhamagara kuri 61 46 74 72. Reka dusabe abatumire bacu batwidondore. Murakoze. Ego murakoze cyane. Jewe nitwa Namukiza Jean Bosco, baganye mu gisagara cya Bujumbura. Jewe nitwa Marundi w'Imana, nkaba n'umukenyezi agendana ubumuga asanzwe mba ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Hanyuma nkaba asanzwe n'icegera c'umukuru w'urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu Burundi. Igome murakoze, naje nitwa Idi Nahimana, abagendana ubumuga, abamwuga wo gushushanya. Murakoze. Murumva yuko abatanguye kwivuga n'abari ngaha turi kumwe muri studio. Twagira dusabe hari n'ubundi turi kumwe atari ngaha mu Burundi, inge mu mwumvirize nawe ashobore kutwidondora mu mumenye. Murakoze. Igome murakoze cyane, manje kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa Fidel Musiri. Igome nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Musiri Foundation aha muri Australia. Igome ndanezerewe cyane kubona nshoboye kubona na bene wacu bagendana ubumuga bari mu Burundi ngo tuganire, kuko imyaka myinshi iheze Egome ntashobora kuganira mu Burundi cyane cyane abagendana ubumuga, nuko Imana ibahezagira cyane gose. Murakoze cyane. Murumva yuko abo turi kumwe hari abari mu Burundi, hari n'ubundi ari muri Australia. Nuko twabivuze mu ntango, ico tuganire ko nicerekeye ubumwe buri hagati y'abagendana ubumuga. Twagira tubaze cyane gose bari ngaha muri studio, mbega ubumwe, iyo umuntu avuze ubumwe mu mwumviki niki ubumwe mu bisanzwe? Murakoze cyane. Jewe numvise ngo ubumwe hagati y'abantu bagendana ubumuga, natahuye ko ari imigenderanire myiza ihari, ari ugufashanya mu bintu bitandukanye, ari ugushigikirana hagati ya twebwe tugendana ubumuga cyane kumbure n'abavyeyi baba bafise abana bagendana ubumuga. Donc tubavuze ubumwe hagati y'abagendana ubumuga, numvise ihuriro ry'ibintu biduhuza kugira ngo abantu bagendana ubumuga dufatane mu nda, dushigikirane mu byo dukora byose, tugire nico twokwita imbono yaho twifuza gushika nk'abantu bagendana ubumuga bose mu Burundi muri rusange. Murakoze. Jewe nagerageje kurondera definition cyangwa umurondoro y'iri jambo ubumwe. Bisanzwe ubumwe ni inyifato abantu babiri cyangwa barenga baba basangiye imero y'umubiri cyangwa ibyiyumviro cyangwa kwemera, cyangwa batabisangiye bashobora kugiriranira hagati yabo, ari mu bihe byiza by'amahirwe cyangwa ibihe by'amagorwa, bakagira imyifato yo gushigikirana, gukundana, kubabarana, naho bonze umuntu ashaka kubatandukanya cyangwa kubacanishamo ntabishobore kubera hari umugozi ukomeye
ubunga. Murakoze. Ubumwe ni ikintu gikomeye cyane, abagenzi banje babivuze. Ubumwe muribuka yuko vyabaye ngombwa igihe kimwe ko igihugu cyacu gifata ingingo yo kugira ubumwe bw'abarundi. Niba rero igihugu cyashoboye kugira ubumwe bw'abarundi, uraboneka neza ko no muri twebwe abantu bagendana ubumuga dukwiye kugira ubwo bumwe, kumwumva ko ari ikintu gikomeye cyane gituma abantu bashobora no gutera imbere kuko bari kumwe. Cyane bazakora ibintu bene ibyo. Murakoze cyane. Tubaze kandi Monsieur Fidel muri Australie, naho mbega iyo bavuze ubumwe mubyumva gute, mwumva gute iryo jambo ubumwe? Ego murakoze kumpa ijambo, kandi n'ikibazo cy'inkoramutima cyane cyane kuri twebwe bagendana ubumuga. Cyewe nibaza neza yuko ubumwe ni gufatana mu nda, kubabarana, ni ukuvuga ni ufate mu mugongo mu bibazo by'iwawe, nawe ndagufate mu mugongo, ufate mu mugongo mu bibazo by'iwanje, tugendere hamwe twese duhuje umugambi umwe, unyiyumvemwo ndakwiyumvemwo, nihaba ikibazo tugisangire twese mu gitorera umuti. Ubwo nibwo bumwe tuganje numva ku bagendana ubumuga cyangwa ku bandi bantu egome bokwiye gutahura icyo ari cyo ubumwe. Murakoze. Murakoze cyane rwose. Turumva yuko mwese ahantu mwashoboye gushimangira cyane nuko ubumwe nukuja hamwe, gufatana umugozi. Twagira tubabaze none hagati y'abagendana ubumuga, mbega ubumwe bumeze gute, bwoba buhariye cyane? Tutangure n'abari ngaha muri studio, mwebwe mubyumva gute? Mu bagendana ubumuga murabona ubumwe buhari? Murakoze cyane kuko ikibazo bagiye murageza ko kinyorohera cyane, kuko abagendana ubumuga ikintu cya mbere nagomba kumenyesha nuko abo bantu mu myaka ya kera twe turabakera basa n'abantu bahinduke, abantu bari baratawe. Mugabo mu nyuma haboneka abantu bamwe bamwe bagiye babona yuko abo bantu ari ingirakamaro. Bamwe barashoboye no gukora amashuri, turaja ku ishuri, abo n'abantu bari bamaze kubona ko twe turi abantu b'ingirakamaro. Rero icyo gihe rero nibaza yuko ubumwe muri twebwe abantu bagendana ubumuga bwari butanguye kugaragara, kuko bari batanguye kutubonamwo ikimazi. Sinzi rero ubuye ndiko ndagira amaposantaje y'ubumwe ahageze ku bagendana ubumuga byo gukora amaposita kubeshi. Iki kibazo nocishura ufatiye ku migwi ibiri y'abagendana ubumuga muri iki gihugu cyacu. Rero mu kwa mbere nofata umugwi novuga w'abantu babayabaye mvuga abatize menshi cyangwa badafite uburyo bwinshi, mugabo bakaba babayeho babanye bagendana ubumuga. Aca mfata n'abandi novuga nti barateye imbere, baragiye ku ishuri, barize amashuri, kumbure bafite ubuzi bukomeye, kumbure bafite uburyo bwisununuye gato. Aho niho numva no kwishurira kuri icyo kibazo. Mfatiye rero ku mugwi wa mbere novuga nti abagendana ubumuga bo hasi, uko novuga badafite amikoro menshi, kenshi mpora ndabibona iyo uhuye n'umuntu agendana ubumuga mw'ibarabara, kenshi ntashobora kugenda atakuramukije yabonye ko nawe ugendana ubumuga. Ni ukuvuga abagendana ubumuga hagati yacu tumva ko hari ibibazo dusangiye, hari ingorane dusangiye gupfa no gukira, dusangiye mu mitima y'abagendana ubumuga harimo ubumwe, harimo ukwiyumvanamwo, batujya muntu w'imwene wacu, ujya muntu dusangiye ibibazo. Rero hariho n'ibindi, kuko uravye nk'abantu, ufashe nk'akarorero nk'abantu mwabanye bagendana ubumuga, nka twe twabaye mu bigo, nk'abantu muba mwariganye, iyo duhuye turakundana cyane, turakumburana cyane, tugashikirana cyane, kuko tuba twarasangiye ibibazo, twarasangiye n'ibihe byiza. Rero urumva ko ngaho dufitaniye ubumwe. Ariko ngomba nce mvuga rero mvuga kuri wa wikumbure w'abantu baba barisununuye,
hariho akarorero, ari ikintu kimwe canyigishije. Urabona mu bagendana ubumuga mu Burundi turafise amashirahamwe, turafise n'inani z'amashirahamwe, hariho runani PHB n'urunani FAPHB. Byaranse yuko bumvikana ngo bashire umukono urunani ruza twese buvuke. Mu bantu bato bato bagendana ubumuga ubumwe burahari, mugabo kumbure mu bantu bari hejuru byashoboka yuko kubera intere tumwe ushobora gushika ntibahuze kubera ibinini. Musiri Champion TV, you are my champion.